Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Mwakoze guhitamwo gukurikira amakuru ya RPA mwiriwe canke mwaramutse kaze mu makuru twabateguriye kuri no munsi wa mbere igenekerezo rya ndwi imyandagara umwaka w'ibihumbi 2023 amakuru ashimikiye ku ngingo zikurikira. Abashikiranganje ntibabona kumwe imvo zituma isukari n'igitoro bikena mu gihugu. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati avuga ko bikamangana hageze kubishikana mu banyagihugu, uw'ubudandaji akavuga ko biva ku bukene bw'amafaranga y'agaciro n'umwimbu muke. Mwibohero rikuru rya Bururi harakenye ibifungurwa nkuko muca muvyumva, abanyororo bamaze iminsi bahabwa uduharage duke. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko nawo usabwa gufasha agateka k'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania kakubahirizwa akamo uwo muryango utewe inyuma yaho hari abinjiye mu ikambi ya Nyarugusu bakiba impunzi bagasohoka ataco binona kandi kambi icunzwe. Mukanya idonido kaze. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata c'agateka kazina muntu. Abafungwa bo mwibohero rikuru rya Bururi baridoga kubera bahabwa kenshi imfungurwa z'intica ntikize kandi zigizwe n'ibiharage gusa. Abo bafungwa bamenyesha ko hagira hahera indwi zibiri baronse ifu y'ibigori gatatu gusa. Ni inkuru ya Elvis niyo mwongere. Abanyororo bari mu ibohero rikuru ry'Ibururi bavuga ko baronswe ibiharage gusa haraheze indwi zaba zibiri. Abo banyororo bakavuga ko amagarama bahabwa kuva kera atacigeze ciyongera naho atafu bakironka. Ibiharage amagarama najya nyene ntahinduka ntabwo kuvuga ngo nuko watafu ihari kandi nyene ya magarama bashobora no gukwira umuntu gusa bisumba gusa nyene kubera iyo hari ibiharage biratuma ariko uravyumva nawe ko birenze nizangorane nyene kubabiriye kabiri haba adashobora gusuma haba adafite imiryango hasi nyene bigatuma inzara nyene iguma yadukubise bitari ubwoba dusaba yuko nyene yaba vyakunda bodushobora kuturonsa agafuko ko vyahora amerewe nabi kabisa. Abanyororo bavuga kandi ko n'ubwinshi bw'abahafungiwe nabwo buza busongera isibe. Baje ko ku bantu bahari ubwinshi bw'abantu imanza zihera abantu imanza zihera ntibatemegwe ngo bave mu mabohero abezwa ntibatahe umuntu ashobora kwezwa akamaro akatataha ari mu ibohero ubwinshi bw'abanyororo bwose kubwira gute kugira ibima vyagwiriwe ko n'abezwa ntibatahe. Abanyororo bavuga ko baheruka kuronswa ifu kw'igerekerezo rya 2026 mu Kakaro nayo ikaba yamaze imisi 3 gusa. Kuva ico gihe bafungura ibiharage vyonyene. Basaba abajejwe amabohero kubagarukirako ubutungane bugatunganiriza abejejwe nayo abasigaye bakaronswa ibifungurwa. Ibohero rikuru ry'Ibururi ririmwo abafungwa barenga 180 mu gihe bitegekanijwe ko ryakira abatarenga 250. Mu bijanye n'uburenganzira bwo kubaho naho uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu 8 batswe ubwo burenganzira bagandaguwe mu ndwi twaraye dusozereye. Ubwo bwicanyi bwabereye mu ntara zitatu, muri abo bishwe harimwo abasirikare 2 b'igihugu n'abagwanyi 3 b'abanyarwanda. Dani Claire iratwumva. Abasirikare b'igihugu 2 hamwe n'abagwanyi b'abanyarwanda 3 barapfuye mu ngwano zabahuje ku mutumba Kavogero muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke ku munsi wa 4 w'indwi twaraye dusozereye. Abo bagwanyi b'abanyarwanda bahora baza kurondera ivyo kurya kuri uwo mutumba ku munsi w'isoko bavuye mu ishamba cimeza rya Kibira. Ku wa 5 heze naho hari umunyagihugu yishwe arashwe n'abapolisi hafi y'ikigo ca kaminuza y'u Burundi cyo kumutanga muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru avaho vyabereye avuga ko uwo muntu yoba ari umusuma kandi katigeze amenyekana. Mu gisagara ca Bujumbura nyene hari umugabo yapfuye aciwe ibihimba vy'irondoka n'umwigeme
Aime bivugwa ko akora akazi ko kudandaza umubiri mw'ihoteli iri kw'ibarabara ry'umunani muri quartier Gikizi ya zone Kamenge. Kwa gatanu heze amakuru ava mu Kamenge avuga ko uwo mugabo ngo yari yabuze amahera bari bumvikanye. Uwo mwigema akabango yaciye ahunga. Uwa nyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe mu ndwi iheze n'uwo mu ntara ya Kayanza yitwa Apollinaire Nibaruta, umutama w'imyaka 60, yishwe inyuma yaho afatiye umukenyezi wiwe ariko yoba yariko arenga ibigo aho bita kwibereshi muri quartier Kigwati mu gisagara ca Kayanza kuwa kane uheze. Amakuru ava mu gisagara ca Kayanza avuga ko uwo mukenyezi n'uwo mugabo baciye bakubita uwo mugabo gushika hasandaba. Urakoze Dani Claire iratwumva. Ubu naho tuvuga ibijanye n'agateka k'abarundi bari mu buhungiro. Urunani ruharanira agateka k'impunzi CBDH Vika rusaba ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko ndetse n'amakungu guhaguruka bigasaba ko amategeko agenga impunzi yubahirizwa muri Tanzania. Bivugwa na Jean Bosco Vyizigiro avugira ugo runani. Abishikirije inyuma yaho ku munsi wa gatanu abantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu ikambi ya Nyarugusu n'imodoka basahura bamwe mu badandaza basubira inyuma atankomanzi. Jean Bosco Vyizigiro amenyesha ko ugutoteza impunzi biriko bifata iyindi ntambwe kugira ziyomore zitahe mu Burundi. Muri CBDH turi kugenda tubona ibintu biri kubera mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania, cyane cyane ikambi ya Nyarugusu bimaze gufata indi ntera iteye ubwoba. Mu ijoro ryo kuwa gatanu bamwe mu mpunzi zo muri zone ya 10 no muri zone ya 9 baribwe n'abashinzwe gucungera umutekano w'impunzi, kandi bibwa batozwe ko ni terabwoba kuko nk'umugore witwa Waja bamufatiye kw'inkoho baramukubita arashaya. Biri gukogwa n'abashinzwe gucungera umutekano, tukibaza nimba ibyo bari gukora leta itabibona canke abandi bayobozi batabibona, ariko twe muri CBDH kavuga ngo ibi nibikurikira ibyo twavuze byose byo gukora shoboka byose kugira ngo impunzi zikunde ziyomore zitahe ku nguvu. Twakomeje gusemerera tubwira hase, tubwira igihugu ca Tanzania, tubwira n'ayandi mashirahamwe kugira ngo hubahirizwe amategeko agenga impunzi afatiye kuri stati iraba impunzi 1951 yasinywe n'ivyo bihugu, Tanzania na irimo. Tugahita dusaba kandi dushimitse ibi bihugu byo mu karere ntibyemere ko igihugu kimwe gituma amasezerano vyasinye atagira agaciro cyangwa atubahiriza impunzi. Turi gukomeza gusemerera kugira ngo buri muntu wese afise ico yokora kugira ngo izi mpunzi zibone amahoro n'umutekano, amashirahamwe yose agira ico akoze. Nari mpejeje kubibabwira mu ntango. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu havuga ko igitoro n'isukari biboneka ko bikenye mu gihugu kubera itunganywa ribi ryo kubishikana ku banyagihugu. Martin Niteretse yabivugiye mu nama yo kuri uwa mbere yari yatumiwemwo baburamatari kugira biga ingorane y'ikena ry'ibidandazwa byankenerwa mu gihugu. Biravugwa n'ibyo ko ibiyeri cyangwa produit cyangwa isukari cyangwa isima biboneka bidakwiye, mugabo naho byaboneka bikwiye bitangwa mu kajagari hashobye babimaze ko tuma tubigura byose bitangwa muri desordre, ko tubanza tukabihagarika kugira ordre banze kubari. Mu nama y'amatari twagiranye bambwiye ngo ikibazo cy'isukari n'igitoro ngo nuko ari gike. Oye, ikibazo subuke, ikibazo ni ndinganizo y'ukungene bishikira umwene gihugu rodeniye consomateur. Ta ordre irimwe mu bintu bipangike neza habeshi abura amatari muzoruha mwongere muruhe musange manda imwe umenga mukoze manda 10 usange mwese byana cyane. Yewe sindababesha kumva abura amatari ariko yiruka inyuma y'umuntu anwikiyeri kimwe siyo mission yiwe. Inyuma y'ikiro cy'isukari, inyuma y'umufuko, ikiro cy'isima ya buseko. Tugene ibintu bipangika bije ku murongo, wihenze agakora ikosa biboneke neza, tuteze no kumurondera wenyine acagaraka. Tubitunganye neza.
umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere wewe abona ko ingorane ihagaze ahanini ku mwimbu muke no kwikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu. Niyumvire kubona ku mamedia hose ugasanga bariko bidogera buseko sosumo Braludi. Niyo mahinguriro dufise ngaha muri kino gihugu cyacu Burundi bw'abakora yidogera. Ntikwifite rero kwiyo shusho yo kwamaho aho izo nganda z'amaziko ziridogera. Tubatwe turavuga ngo duhamagara abagwiza tungabaze mu gihugu cyacu Burundi. Duhamagara abahari tuguma twumva hari inyidogo bitandukanye. Buri mu nivyo dukwiye kwirinda. Tugagira ko dusaba abajeje intwaro abanyakubahwa babura amatari mufise uruhara ntangire kugira ngo itangwa n'itunganywa ry'ibi bihingurwa rishobore kugenda neza. Sagatesheshwa rumuri nivyo intamba zimwe zirahari mugabo iyo hagiyemo uruhara rw'abajeje intwaro biraheza bikagenda neza. Muze rero twese dukore ku neza y'abene gihugu uwuhingura hingure agononokewe adandaze ibihingurwa vyiwe mu muco hanyuma abajeje intwaro natwe tuje muri regulation. Ntituje kuba twiruka n'umufuko umwe w'isukari umufuko umwe w'isima ahubwo twiruke no kugwiza umwimbu kugira ngo dushobore kuronka amafaranga mva makungu. Nayo ivyo bitagenze gutyo amafaranga mva makungu twifuza ntayo dushobora kuronka ko nta mwimbu tuzoba dufite. Tukiri muri ico gisata nyene muri gwa rukurikirane rw'amakuru ajanye nuko abarundi babayeho muri kino gihe ibiciro vy'ibidandazwa vyose vyankenerwa vyaduze ku rugero runini. Kuri uwa mbere tubabwira uko umwigisha abayeho bavuga ko umushahara w'umwigisha udashobora kubeshaho umuryango ivyo bigatuma adashobora kurangura umwuga wiwe wo kurerera Uburundi umuti muri munda ibiheza bikagira ingaruka mbi ku baregwa no ku gihugu muri rusangi. Idonido na Onezime Dushimagize. Ibiciro by'ibifungurwa n'ibindi vyankenerwa biguma biduga mu gihugu kandi umushahara w'abakozi atariko wiyongera. Ivyo rero bituma abakozi ba leta eka mbere n'abikorera bitaborohera kubeshaho imiryango yabo. Abigisha twaganiriye bavuga ko iyo ubuzima bwazimvye bikora ku banyagihugu bose ariko hageze kumwigisha hoho ubuzima bukarushaho kuba bubi. Babivuga bafatiye ku kuntu umwigisha atungwa n'umushahara gusa mu gihe abandi bakozi barungikwa mu ngendo z'akazi canke mu manama atandukanye maze bakaronka ikibasahiriza. Ubwo buzima butoroshe muri kino gihe bukunyurwa nuko umushahara w'umwigisha wari usanzwe ataka wifashe nk'uko umwe muri bo abitwiganira. Dufashe nk'umuntu abahembwa nk'ibihumbi 300. Inzu umuntu afise umuryango umugore n'abana bashika 3-4. Ubu nkaha mu gisagara ca Ngozi novuga bitaraduga cane gushika nk'Ibujumbura usanga ikota 200 ku kwezi. Urumva hamaze kuva 200 muri 300. Ugiye kw'isoko uca usanga ikiro c'umuceri w'amafaranga makeya 3,500. Urumva yuko abo bantu n'imiburiburi bofungura ibiro dufatira nk'umuryango w'abantu 4-5 ibiro 30 vy'umuceri kwezi akaye 100 vyamaze kurenga. Ora nturagura ibiharage nturagura isabune nturagura utuvuta nta kindi kintu nta gahuzu nta minerivare y'umwana ntaki. Uko kubaho nabi kumwigisha biragira ingaruka mbi no ku banyeshure biwe kuko ataba kibasha gutanga icigwa nk'uko vyategerezwa kubera imyitwariko y'ingorane aba yasize muhira. Iyo bishitse agatonda ku kazi yambaye agahuzu gashuye kubera ko adafise uburyo bwo kugura nshasha bimwaka iteka n'icubahiro imbere y'abaregwa biwe nk'uko umwe mu bigisha twaganiriye abivuga. Aho gukurikirana ivyo ariko arabigisha hari igihe baca baza bavuga ubuntu kubera yuko atariko bamubona kubera ubuzima bubi. Ikindi naco n'igihe umwigisha asivye 1-2 mu ndwi kubera yagiye kurondera kwikongera araba ukuntu yobaho kubera ubuzima bubi. Si nabo banyesha ariko arigisha si n'igihugu muri rusange niho usanga igihugu kirasubirira inyuma. Leta ikwiye kureba gusamara igakurikirana cane ubuzima bw'umwarimu atari uko indero n'akazoza k'igihugu bisubira inyuma vyose muri rusange. Abo bigisha bati leta yoraba uko ibigenza umwigisha agakora akazi agononokewe kuko ari barereye Uburundi bw'ejo. Atabumenyi buhawe ugwaruka igihugu ntikizokwitege gutera imbere kuko atabanyamahanga bazoza kugiteza imbere. Abo bigisha bagasaba leta gukora ibishoboka vyose ngo ihagarike iduga ry'ibiciro riguma ryisubiriza.
Tuvuga ibijanye n'intwaro mu gusozera ano makuru. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano haragabisha abantu basegereza mu bisagara hamwe n'abihaye ingendo yo kwama kuvyo bita amarigara ko bagiye gufatirwa ingingo. Ivyo yabishikirije ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Kayanza mu gihe hariko hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe amakomine. Martin Niteretse yamenyesheje ko uwudakora adakwiye no kurya. Umuntu witwa ntaho nikora kubera hari igituma. Wewe ufise ubwenge bupanze neza mu mutwe kubera kutabukoresha kugira ubyaza umusaruro. Hari ingeso y'ubunebwe yatwitaye mu kategezo guhezanya nayo. Ingeso yo gusegerereza, nta mwuga wo gusegereza ubaho. Ibujumbura ho narabonye abasigaye batonda nk'ubu nk'abagiye ku kazi, agafata bisi agiye muri ville ngo agiye gusegerereza, ku mugoroba agashahindura imvura yambaye mu gatondo agashazihindura agaje gufata icupa ngo ndavuye ku kazi. No ngamu Kayanza byasubiye kuba asigaye aba professionnel bo gusegerereza n'abahinga b'amarigara. Ico mugo twaguye na buramatari n'abasanteri ko abantu baja kumarigara bafatira ingingo hakiri kare. Icyo buryo bakora kandi bagaca batanga. Mugonda kenguruka ko muri komine Kayanza si benshi bameze uko. N'abaza gusegeza mu Kayanza ntibavuka muri komine Kayanza. Benshi baripakiza kwe bagiye ku mamangazini kuko umenga bagiye kugura imiryango y'amangazini badandaza. Udakora ntakaje. Byanditse muri Bibiliya zigenda bivuze. Byanditse muri Bibiliya. Udakora ntakaje. Abantu bajya badakora. Abajejwe intwaro n'umutekano mubafate mubegeranye batubwire ibyo bagiye babikura. Uko barabayeho abayeho kubera afungura. Aca tubwiriye abikura. Badakora akabafungura aturara ku mugono. Wewe urime ashaja kwimbura. Ku mugoro ukasanga ariko arafata brochette, ukasanga ariko arafata kaeri yisubiriza. Ina byabiyeri buramatari ko aravuga ko baca baduza kuko umva ntaba yarushe. Bica byoroha kukinwa akiyongera kubera ntaba yarushe. Tucatubazanya ati none amahera yapo. Abandi bagabishijwe n'abakozi ba leta bashika ku kazi batevye kuko bamara umwanya batonze ku mabarabara barindiriye ababunguruza. Martin Niteretse amenyesha ko abo bakozi bagimitsa abandi kandi ko bashobora kwirukanwa. Iyumvire utonda mu kabuye ugasanga saa 2 aracari hajya kurubaho. Warindiriye lift y'umuntu batavuganye. Ashero nka saa 5 acashikayo saa 6 agacavuza inkengeri yo gutaha agacasubira inyuma. Bisaba abashomeri benshi rero abantu mu basezere hakirikara atakinye kuko abo nabo n'abatujya batwicayeko muri bamwe batununuza abo barimwo n'abasuma mu bandi kumenga ni mu byumba. Akazi gatangura saa 1:30 gatangura saa 1:30 cyangwa na 15 ubu uri ku kazi iminota 5 imbere kwa kazi gatangura. Nuburi mwibarabara urindiriye ngo ndindiriye ngo imodoka ya mustanteri ngo injane mwasezera ngo ndindiriye ngo imoto ngo yande ntumba ngo yafitire biranjana. Hari programa mufitani ibyo bibacancane kubigisha no mu gisata c'amagara y'abantu kandi ibyo bisata biri bipfuye iyo cyose kiba gitembagaye. Abashomeri bifite ni benshi rero turagera usansuma twasanze barenga 100 mugabo akaronse bagafate rejareje nta kinya kuneza y'umwene gihugu mutegeza kuja ku murongo ku nguvu nta negociation tujamwe ngo tuvugane urumva eka nta gifaransa. Yari Martin Niteretse mushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ry'amakomine. Urunani rw'abarundi b'intungane RCP rusaba abarongoye komine Vugizo n'abarongoye igipolisi mu ntara ya Makamba guhana abapolisi bitwara nabi mu kwakira biturire abanyonga amamoto. Gervais Nibigira icegera c'umukuru w'urunani RCP abishikirije nyuma yaho abanyonga amapikipiki bo muri komine ya Vugizo bamenyeshereje ko bariko bakwa n'abapolisi amafaranga adasiguritse ntibahabwe n'igitansi ubutayatanze nayo ipikipiki yiwe ntayisubizwe. Aha Gervais Nibigira yibutsa abo bapolisi ko amafaranga bahembwa ava mu makori abanyagihugu batozwa nk'ikori. Gervais Nibigira. Imyifato y'urongoye igipolisi muri komine ya Vugizo hamwe n'urongoye ikindiro cyo kurubanda muri komine nyene ni imyifato igayitse, imyifato yo gutera ivyatsi kubera uyu munsi tumva yuko abagendesha amamoto bamaze iminsi biduga ko boba bakishwa amafaranga yatafise insiguro, aho umuntu wese agendesha moto muri iyo komine bamufata bakamuca amafaranga ashika ku 100 uyabuze nabo gaca abuza gukoresha iyo ngendeshwa yiwe. Cyambere cyo nuko uyu munsi abapolisi bajejwe gucungera abantu n'ivyabo ariko ntibajejwe baburaguza, ntibajejwe babuza gukora
hariho inzego zisanzwe zihari zijejwe gutoza amatagisi hamwe n'amakori. Nico gituma rero dusaba yuko abarongoye komine bafatanyije n'abarongoye polisi mu ntara bohana abapolisi bitwara nabi mu kuburabuza bategeza gucungera umutekano. Turazi yuko muri komine hariho urwego rujejwe gutoza amatagisi hamwe n'amakori. Mu gihe rero babona yuko ari amakosa ariko arakorwa mu komine bateza kubibwira abo biraba, hanyuma mu gihe ata muntu yabituye kugira ngo batange amafaranga uvuga yuko buba ari ubunyonyezi bari ubusuma bitwaje cyane cyane ko bafise ibikoresho bahawe n'igihugu. Bamenye yuko abapolisi bahembwa n'amakori ava mu banyagihugu, mu gihe rero bariko barambaka amafaranga ntibabahe n'igitansi amafaranga kubera yuko amafaranga ari ubusuma, ari guhohotera abasanzwe bakoresha mama, kandi bituma hahungabana kandi ketse bonye ko hungabana nasi bakoresha amamoto bahangana kubera kenshi bacabura moto bashobora gukoresha mu kwinguruza bagenda acanye bagenda hariya. Nisaba yuko rero inyifato yagarikwa cyane cyane bagahanwa polisi hisunzwe amategeko asanzwe agenga urwego rw'inyemeramabi hamwe na polisi, kubera hariho amategeko abagenga, hariho ingingo zibagenga, hari ibyo bemerewe gukora ibyo batemerewe gukora. Ni no kuri ijwi rya Gervais Nibigira icegera c'urongoye urunani rw'abarundi b'intungane RCP duce dusozera ko ano makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye, bakoze bagenzanje umwe wese kuco yaterereye. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza, mugira iteka nitekane.